Le bafana rero muno misi turi mu gacerere no munsi wetore muri mijo talent ariko arakora niko kimufise ubwoba niko kimukekeranya mu mitima yanyu ndababwiye ko ndo ntimwonyemera kandi ndababwiye ko ndi je ntimwonyemera gusa kwizira kwanyu niko muzodufasha mugiye subscribe kuri WETU Online TV no kuri mijo talent abantu muvugishwa n'Imana ngo WETU ngo uri umunyamugisha gushika ngaha abantu ngo uri WETU kama tubona dapfuye. This is Major Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Apompo pomsi apompati menti intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the area, the one and one special weapon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Wamaze gushika neza mu bwami bwa Major Talent TV. Nyamuneka namba utarasona subscribe. It's time, it's your turn. Nico gihe ninakukanya kugira ngo amakuru agezweho cyangwa se amakuru ariko aravugwa aka kanya nazoze aragucika. Iyi ni TV online yonyene yizewe ushobora gukura ko amakuru nanone kandi yizewe. Ndi kumwe na Trizo ku ruhande uno munsi nagendeye WETU company. Baramuzi cyane yaragiye aravugwa kenshi cyane, bamwe tiyigira Yesu abandi ati uwo nibiki. Noneho namuze kugira ngo atubwire byinshi kuri WETU company, atubwire je namuze nka Charité byagenze gute kugira ngo yitwe WETU, kugira ngo yambare impuzu nk'iza Yesu. Vyose ni kuri Major Talent TV go manage. It's time for action. Nkuko nabibabwiye kandi nabibemereye ko uno munsi tuza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri WETU company hamwe na Charité cyangwa se WETU nyene ubwiwiwe, Chief Executive Office, Chief Economic Office of WETU company. Eyo Trizo ndakuramukije WETU. Yo nanje ndakuramukije. Urameze neza bro? Ndashima Imana n'abantu bakeye. Wimwenyurira disi umeze neza cyane. Ngene urumva nta wundi buhingura ryoheye gukababara no bundi bishira urange nyine umfuye urumva bisaba ko nyine munya wose uguma wiyongera imisi yo kubaho. Donc twenze wongera imisi yo kubaho ubabaye naho urumva utazeka. Twamaze kugera noneho mu bwami bwa Major Talent TV tubaramutse kidogo. Oya no bwami bwawe tubana. Turi wanyu cyane turi wacu. Twageze navuze hariya iyo mfuma ngira nkuko. Oya kamera iri hariya kandi hagaze mu bwami bwawe. Asante sana umva ubwami bwinjiye mu bundi. Ya oya ubwami bwatembereye ubundi. Ubwami bwatembereye ubundi. Asante sana tubaramutse rero. Naje ndakuramukije no ngenda mutsa abakunzi ba Major Talent hamwe na Trizo hariya Trezor. Yo cameraman. Bega twumvise WETU. Niyo mazina y'abanya kuri buri. Yo iryo ni izina rimwe ubugari. Uko nitwa dukundane Jean Confident Charité d'amour. Niyo mazina nje ukuri. Jean de ngwa? Utize bisaba ko ufise certificat canke se kaminuza. Nitwa moi je m'appelle dukundane Jean Confident Charité d'amour. Ya. WETU cyangwa se Charité. Yavukiye he baje? Bo yavukiye Bujumbura. Umwaka ntaho nibuka neza kuko nari nkiri ruyoya. Gusa nibuka ko zari tarike 5 z'ukwa gatanu. Ya. Hari vendredi kandi. Ariko imbere ko rero nk'abantu mu bashakashatsi muzoca muhita mumenya imyaka yanje. Ndavuze tarike 5 z'ukwa gatanu hari kuwa gatanu. Ni wakora ico giharuro duhita umenye n'umwaka navukiyeko. Umaze kumenya ko hari wa gatanu kandi kiryoshe rero. Oya gusa hari saa 6 gusa ubundi twari tuvuye saa 5. Baraza gukarikira none baza kuvyibwana bonyene n'abatari. Imyaka uzagusanga ndigitaho. Ariko akaruko nakabye sana. Wapi niko nahoze nyene tubona kubishimira nyene ubukene turi. Ni kama star. Oya babona ibyo abastari ibi ni bya nyine imishasi barakoze ukatinya kwitwa arafro. Reka nsuze arafro kwanza. Asante sana WETU noneho. WETU wamaze kutubwira kwanza be WETU warize. Je naragabanije kuko uwize no heza. Kuko isiguma kwigisha buri gihe every day. Ariko narashoye kumara amashure 13. Ayandi y'imbere nayo sindayamara. Yo nyuma y'amashure 13 sindayamara. Nageragereje kuri isi dilactanganyika niho nashoboye kuronka iyo mpamya bushobozi. Ego be WETU bijya ngo yakurikiranye iki? Ndo muri tereye ni kubera kinone wahisemo gukurikirana ivyo iboro mari iyo fuma wigira muri CTV. Oya nahisemwo ibintu numva umenga naje bizongiriye akamaro kuko urano mugayi wanje birajanye kuko urumva iyo nso gukora ibintu vya comedy
nkaca niga ibiharuro canke nkiga ukuntu babaga abantu mu mutwe bon uraguza wariguza kusanga bidahuye mugabo donc uri muri terere bishobora kuba bijanye n'ibi by'iwanje ya nguyu wetu noneho gushika muri secondaire nyene ngaka kantu wetu yakoze kwishure sha atazopfa yibagiye kweri kabi canke keza nigeze kuvuga ngo waramuriye n'abatari baza reka akajambo waramuriye nakantu kanshi kiko nyene donc narigeze gufatwa ku ishuri tuko turaganira nyene nkuru z'ubusazi nyene twashuje njamwe waramuriye professeur uvuze gutedereye kwa nani nakao yenda gusora bashire ukadera bivuga ati none James cyena boze bora muri none nibitugana ati ngo yango bisigura iki ati meshi woro umuntu ngo yango abaje ndabana ko ndi jambo gima ati we nusomya kukundi jambo gima reka tugende yese radio vuga yese radio hera hera vuga she yese radio shaka mvuge she oya wewe tugire kujya muri eglise yese radio she yese radio she woba waramuri obaje sinamuriye none umva umenye gute kwaryoshe ka utamuri wari kurambisha rero doki rero niyo system cyo nkoresha ngenda gusa mugabo n'uhundi toko turavuga ibindi bintu mugano byari bishego donc rero kantu baca barababora muri kuva ku ishuri gushika n'ubu guma wumva n'imipira yawo waramuri iguma isohoka nguyu wetu rero noneho ibi biboro bya wetu wabyumviriye gute byaje gutega bro bona vuga kari inkomezi z'Uwiteka zatumye bimbako kuko nasabye ati Imana mfasha nze ntangure style nshasha abarundi tudafise cyangwa se amahanga badafise za comedy kugira ngo kuko ninakora nk'abahora bakorana abana kabo baramaze kubaka izina ryabo ninakora nk'abandi ndavye kuri naka ibyo nkora nabana kabarabikora wende reka ntangure style nshasha muri Afrika kugira ngo narabonye undi mu Jesus nyene vuba yavutse mugabo we yaje kupfuka naragi naramaze kuvugwa ngiye kuraba ama post yiwe ndamusumbye igihe natanguranye gukorana umunyamerika nyene gusa we kubera ubu yacetera yatredinze cyane kubera ko agafaranga urabona udafise abantu bagushigikira naco n'ikindi kibazo mu Rwanda urabona naho nyene ko byaduze kubera iki bafise inoti barabashiyemo umufungo barabaho neza twe natwino dufise inoti mugabo wetu bamushira kuri mugabo humura kuko ibintu Imana yamvuze biri muri Yesaya 24 Yesaya 24 murongo wa mbere iyo niyo dufara Imana yampaye everyday nzoguma ndayibuka kuko igihe canje nikiragera igihe canje nikiragera kuko nzishiramwe agafungo kiwanje ntarinze gusaba abandi mugabo n'umu yafise ntihajane mu buraya ntihajane kuyanywa mu inzoga everyday no nako dufise impano mutwibuki izina noneho wetu ryavuye he waragiyise barariguhaye byagenze gute bon nababwiye ibintu byanje naho sometime bana ndomusazi ariko ibintu byanje ndavyubaha nage sabe n'abandi bantu muzi ko mukora iyi talent yawo ikiwetu donc ni talent ikiwetu niko bayita donc ni style yawe ikiwetu ukuvuga iyi style yo kwambara nkuko kwita Yesu donc no ndabanore kirazira ko mutuza mu mabango muri ba Yesu kuko uya moko murateranya amadini ku yandi hari ibintu ko murinjiramo bidasa neza donc bisaba ko urondera izina ridahuye na Yesu kuko izina Yesu hariho ubundi bwami buryubaha nkigwanisho cy'ubuzima n'ubundi bwami butaryubaha n'ubundi bwami nyene bufata nyene nka kumumenga iyo zina ni rya bien gusa lakini hari byo bidahuriza ko nabandi urumva rero ntocuza gufata ikintu umuntu yubaha ukagifata uko ushatse mbwire nk'abantu muzokora yisire kiwetu kwanza kandi abisigaye ndabivuze n'inyuma y'imyaka 100 cyangwa inyuma y'igihumbi bizovugwe iyi style bisaba ko imbere yuko ukora kwanza umanze ugasenga daya ugasinga ukiragiza Uwiteka Mana mfasha nigisha abantu kandi ibi bintu byacu si ngombwa ukora ibintu by'ibisazi ngo kugira amabura ngo views no irevre je narabikoze mugabo kubera ko nabitanguye irevre ndi mu bantu mu karere nabitanguye sivyo ariko kuba nabitanguye narabonye cause na consequence yabyo rero nagenda nsaba abantu muri hano mu bikora mwifuza kubikora
sindabankiye ngo munyinjiriye game no sikunyinjira game ahubwo nshaka ko iyi game ikura ibe ifise imbaraga kujya kwa lege wana lege gushika n'isaha naho baririmba indirimbo z'ubusazi bwose mugabo mutamuri inzu wishiramo ugakubitamo nk'akalege muri babavye mota haba hahiye sasa natwe nuko aba wetu mwese mukore mugabo mwibuka ko twubaha Imana icyambere kandi mukore mwibuka yuko dutegerezwa gushira abantu muri mpwemu bakaryoherwa amakosa yanje ntimuyarabe ahubwo muzurabe kwanza koma ibintu byacu dukora ikintu bishobora kudushikanako n'ikintu bishobora gusigarana wa muntu yaravye video mushobora kumbaza ati eske wetu wewe kufisa Madrid ugafisa Mahelena bitugani eske yesu no oya ni watahura ijambo ry'Imana uzotahura n'impamvu Imana itigeze yibaza ati nzokontrola n'ibiri ku mubiri kuko avuga ati nzokontrola no ku mubiri siniyumva ko nka wewe journaliste canke trésor umunsi yashise mu ijuru agasanga ntari vierge kandi itaragira mariage urumva ko iryo juru azoba ari hombe urumva bivuze ngo Imana ni controla umubiri controla umutima ariko gatoya utarabandanya banza ubasiguriye neza uvuze ngo aba wetu ubushatse kuvuga hari abatabitahura donc aba wetu naba bakora iyi style yikiwe donc iyi style kama Yesu ndoba wetu kuko naje donc naje kubyumva donc sije nabivuze ahubwo twaje kogera ku bafana hari nabo nabonye bambara amagunira nta nakimwe ni création ya bien ni création ya bien hari n'abandi bambaye n'amagunira mu Rwanda warabibonye hari n'abandi bazokambara amassage ariko kiya gihe ngo wetu yari yabirakariye mu kuntu sinzi oya kiya gihe narakajwe n'ivyo tutahurije ko nabo bica bituma bitanezereza ariko gusa mugabo cyaratunganye bakiva muri rya company bari barimwo amatura bitunganye nta kibazo hama muri wetu company noneho ni mu kinazi ya filime nyene kama Yesu canke murakorerayo donc canke ni company yaguse ikoreramo ibintu byinshi cyane ni company yagutse cyane gose no kuvuga turakora music tuko na studio record studio ya video na studio ya TV online gusa nako tutaragira press conference yo kuvyogurura gusa vuba tuzobatumira kuko tugomba twagura imbibe kuko ibintu byinshi turabifise tuko turipanga gusa tubuze abafatanya bikorwa badufata mu mugongo ukwitegurira company yiwawe neza noneho canke se ukwagura wetu company nivyo bintu vyo biriko biratuma utaboneka cyane ego cyane kubera usinzi ko murabona umustar kenshi yeka trading cyane arakora nk'ukwezi kumwe amezi 3 kazobona ngo arazimye ukiyumvira impamvu azimye nuko atapanze kwanza ateguye neza orere nyene kwiye ati yorere izonshikana muri aya mezi ya canke imyaka iyi tugasanga bishobora mutwaye kuko nanje donc hariho imisi mubona umenga nda satiriye cyane urubuga n'ikindi gihe mubona umenga n'ivyanje ntibisobanutse nkavuna bikagabanutse bivuze ngo rero ivyo bintu navyo biri mu bintu bituma ni vya bindi vy'uburyo buke uburyo buke ugasanga nta buryo dufise ntaki ugasanga uburyo twakoresheje hariya bwaraheze boheze urumva bica bigorana hariho donc abasore mwakorana cyane gose muri bino biboro byawe tunyene kama Yesu bo ba pipiro sinzi bo babagiye kumengo nabo ntibakiboneka cyane tukunze kandi kubabona baboneka mu zindi company ni kubera kiga wetu nico gituma nanje nishuye nka la tete wa company kubera iyo umutwe byankira ku mutwe bigashaka no kumurizo nimba mubonye atariho bari hari ibyo tuko turategura nimba mubona ko turi hariya na hariya urabona ubuzima buragoye iyo ronse impwemo urashima inje kintu cambe twoshima kwanza wayo byose ukawusanga ofisi impwemo burya ni kintu cambere kiryoshe hama ukacuvyuko ushimira Imana ukacuvyo uhejeje ukacutafuta amafaranga donc ivyo turabironka tugashima Imana ariko gusinya ikibazo cy'amafaranga nico cyatumye rero benshi babo tubarunka mu zindi company ati bana gende mukori namwe gende mukori kugira ngo ejo bize bigenda neza ariho abari biyumviriye noneho ngo kuba bariko baraboneka mu zindi company zigiye zitandukanye ngo baba baratandukanye nawe tuba bari beshi oya ahubwo naje ni mu makasi nukuri apana blague ndashomereye ariko mugabo mu nyuma yaho naho bimeze gutyo
umuntu wese yifuza kumpa akazi kuri TV yiwe dukora amasezerano dukore nze ndabakora mu video dupostinga dusharinga bigenda neza cyane ibyo byanaje byomfasha nanje nkatera imbere cyane sinicare kuko umva no munsi mu kigega company iheze icyo bisa komaza kwiruka kurondera amafaranga ndonde amafaranga rero gasanga ni kibazo manko babwira mutama hariya wa Mijo Talent tebare bana kahahiye bure marawo kora umuti byongoye ndanamusabye akazi imbere mane gufasha mworohereza imigisha cyane cyane yahama twarigeze kubona filime yakunzwe cyane gose filime ya umacteur principal ndi wazamengo ari Gakara ifilime bayitwa Revenge yakunzwe cyane gose birakundwa cyane biraboneka yuko muri WETU company ariko arakorerwaho ibintu biteguye neza kandi bikundwa cyane aho iyo filime yaciye isobanurwa n'umusiguzi Kabutinde ariko zikorera iki mutamaje ndanije kwina filime gawetu rumva byaragoranye kubera ko uko amasezerano twapanze koje mu kuntu meze ndakunda ibintu byanditse turakunda ibintu bigenda ku rutonde nimba twabipanze no munsi tibimeze uko tukavyandika tubati bizoherike je ntankomuze nk'umuzungu gasanga uko twabipanze siko bigenze bice bigorana harabaye ikibazo cha sponsor kwanza sponsor yamtuba nyinyi urabona natwebwe ahantu tuba si wacu turapanze rumva ugasanga uriha amafaranga menshi uriha abakozi benshi abanyamakuru abakomedien aba filme bande nikoresha muri mitahe yibi nibi so gusanga ari kibazo none bya YouTube kugira uhembwe naho urazi procedure bicamwo nuco kugira ngo kujya kwa imikashi ngwe bana ngomba kura bitanu no manzo kwifatira umwanya rero ugasanga hari abajore bamwe bafashe ingendo hari wakintu cyangiye kujya ijya filme igeze kuri 5 ntunze saison ya 5 ntunze episode ya 5 hari bamwe muri bo bakunzwe batangwa gutwarwa mu Rwanda hari abandi bagiye barajabuka kubera iki ijya filme ijya filme rero gusa Gakara nawe ari umuntu atikora ndamuzi Gakara yavuze ati wapi genzo guma nsatira rero umva hari abakinyi batwaye banyabo sinema ikigora kubandana donc tuvuze ngo yarapfuye bitumvikana impamvu yapfuye no nka acteur bavuga ngo yapfuye gute tutabibonye ntiyo bisobanutse neza umva inoti ubukunzi bw'akanoti bwace butuma tumuyakiriko mugabo wenda ngira bazogaruka tubipange neza twarigeze kubona umusiguzi noneho Kabutindi avuga ko ari muri WETU company yoba kirimo aracarimwo nta cahindutse uretse gusa ko tukipanga kwanza siege nkuru ya town kugira ngo muzoze muravuga ati bana hariya ni kwa muri WETU company kugira kandi rero n'ikindi naco tugomba ko kwanze kamanze mbwira umuntu sifuza gukora style ya WETU ni muzi kwanza tuyige kwanza kwa madusha kwidefera twicariye pana kuza murani ega benshi barantinya gwe bana ngo WETU toke gusanga ama conflit gwe bana kuzogenda ukuntu twa ni muza ubwo muko mateza imbere style ya iki WETU amvuze ki WETU cyo bangwe bana ngo WETU uyu moi je m'appelle Charité donc jewe nakojeje iri jambo kugira ngo style ya WETU imenye iyi style ki WETU imenyekane niho ngo navuga ati tumva donc style yo go performinga kuri stage donc style yo performinga kuri stage direct ndanaye bagiye naturobe mu mutwe base nk'akarorero wewe uri umunyamakuru mugace bati genda umunyamakuru kace witwa abantu bose bazati uri umunyamakuru bugabo wewe uri umunyamakuru uri muri ya style y'umunyamakuru donc twumve ko ifilime zizobandanya gukinwa muri hari indi filme muzombona ngaragara kunyene ko mumbona ngaragara kunyene isinema ikazemuta ego yobo kivrema kandi vuba kuko turi mu ma repetition kaze noneho WETU byageze gute kugira ngo ahure n'abiga basore ba Pipiro baye ni histoire ndefu muta aya bajama twarigeze kuba turi kumwe nije natanga kuba kamera nari kamera mani wabo cyo gihe ndabana director ndabamenya bimwe donc ndaba manager ku cyo gihe kuko urumva ubuzima nyine amafaranga ntibari kuguma baronka abantu baguma bama misi yose ndaba nka manager gusa umunsi umwe ndabaraba mbwa ataba petit kweri bafise impano urazi uheje gushutinga ukaguma uraba ibintu wakoze ari wabikameye donc biba bifise donc biba biryoshe cyane so rero na mose umwe rero mose umwe barahamagara itangazo kuri CCF tibana abantu bifuza ko zago performinga tuzora abantu 10 ba mbere sinibuka neza
babishoboye bazoce babandanya babahe inyigisho zimeze neza hewe cyo turagenda mutaje na bapipiro tugize kuri stage turaperforminga tuvuze mu kirundi ngo no utwavuze igifaransa igifaransa ati none kata Mandara bipiro atavuga ngo kianjone potesho arakize mugasi cyose urumva ndati basi tuvuge icyongereza ngo bwa ngo ntaco ngo turakota ku manota twiyumviriye ati kuvuga icyongereza mu tapipira katavuga ibintu nyene vya ebana byo gufatanganya urumva donc cause chonke because ibona verb ikaza gusohoka umba aciye nk'umurota wose kare dufise iminota mikeya gukora abantu bagati bagawe twebwe nta rurimi tuzi ireveje donc ndazi dukiye nyene two tukikawusha nyene pe nk'umuriterere ariko abagenzi banje nabo niho byaca bigoranira Nati qu'est-ce que tu veux? Je vais ngo chômage. Ibana. Kacha kubwira ibindi bintu. Hego chômage urumva hari akantu urakumva mego asanga ni problem. So mu nyuma yaho rero muta. Twara abantu barenga 60. Basha baraduhamagara ati bana, dutanguye kuwa mbere canke ubanyuma ati. Bamwe uwa mbere abandi oya wanyuma kubera ubwo bw'abandi. Mugatwe natwe twa performance neza. Ebana ati uwanyuma rero ni timu yagizwemo na Charité Pipiro Potejo abanyuma oreka twararabaye mu maso abafite kubita abajiri habaye igipolisi kubita amasanzu dusubire inyuma ndayi mani baragerageje ko twe twakojeje ururimi rw'ikirundi twabaye abaye ati murakoze tubabaye wera tutarengana wa mujya wanaje ahantu winjira ivyo makashe gusikana katabigwanisho canke biki na makolona bitugani bakakupima tugeze Kenya nabwiye Pipirati burya imani za gutabara umuntu ibikuye mu mosuzi shanka amarira nimba wumva ko no musu yararize Pipiro ndamuraba na potesha rarirana nanje nkibabonye abagenzi banje nanje ndarira antake nari nk'umushefu wabo nanje ndumva ndarize mbate okay kuno musi rero tugomba dukore hagombe hababe donc cyo ndakora twarakoze muta mu mezi 3 twaye dusigaye tubana bafiza do postinga bandi ba Fabilovi abaririmbyi benshi ko mwabaye hit sana turajya hit hamwe unandamukije bati mane nariye hit undi star Mugo wetu kiriya gihe ni kwe kimwe kwenda gukurira ku star urumva niyo system ya mbere nico gituma mbwira aba bajama turi muri style muri muzi ndabereke style ya mbere yoroshe je ubundi ho ndiko ndarondera gusa ubwo ndonderamo amafaranga yo kubaho ubundi ho je nta hit nta bintu bya hit bya cane nkene je nkine amafaranga mugabo wetu aho wavuze mwamaze guhura ubwa none ubwa duhure nakubwiye bobo nageze kuja muri show iwabo aho baba mu ruziba barumva ati hari umukomedi yaje kubera ko barasonga bafise iyo ngabiri barambwiye ati no kubitwe tufise ingabiri nini dufashe bya bindi uva kuri stage nyene ushushe bati mani twa nimero yanje ndibwiye bodigate muhe nimero yanje tuzovugana ko yaje umuntu ntazi kugara gusa nyene urumva ncambaye bijya bintu ifuko uva mu banyagihugu ntibabone ukuntu nyene we aga system nyene ukuntu bagakoresheje umwe ari umurovyi ubundi ari umutaxi vero ariko wetu ni iyihe style ikorohera guca mu bantu wambaye nk'iyi style ugaca basha asha bunduka tabaya bahayi nano musi ndabigerageza mu kanya nageze kubigerageza umunsi umwe nafise motera aho ntana hatarababa ngo ndayike ndavuga ati no munsi kweri ngo mpanyambara ikiwetu ncafata imoto ndaba mu kujya gatatu muhira ndatuka ni moto wetu ndaca mu ntuze ndaca bana ndagenda kuri Olympique ndambaye yasiye nyene ikiwetu wetu urasetse abantu mama renja nkubutira squat cyangwa kuri ya rusiga ga police none rusiga ko mukanyosha bazi ko bamaza gusopa nyene barampagarika muta turahagarara gusa mgaje ntibari kumfata oya bamanje kugira ngo imodoka ziri imbere maze barabe kuntu nkakazi nyene leta yabahaye ba control je rumva nabyasaba ko mpagara inyuma y'imodoka simpave ndega amategeko ewe ngisekonda rimwe abantu bari bahagaze gaho sinashobora kubatahura na gato me gusa nyene petit à petit ndarengana gusa abantu baratwenzeraho Eric rero ndavyibuka ngiye muri show iraho yo nagiye mfisa bodyguard
bane ndafise abapampe kuri yewe ngo bodyguard je mfise abapampe bankunda kandi ntabari tuvyumva namwe bakumva ati ejo hazoba hasa neza gutya me gusa ndagenda ngeze shaka ikama mu polisi avuze ati tsara karanga muntu nambaye ujya bidiri ati haraba ndamuha karanga muntu ngo wawe urunuruze ngimyaka ikaranga muntu nanayihuriye n'imyaka iri donc ni myaka uyi ndapfuye ngo ndabona rakabutse si wewe n'ibinki ngo kandi urazi rero ngo je ngo sigura ngo gusubira ngo kuvuga ijambo ngo mvuze muravuze tama ndi wetu ngo bya wetu n'ivyo wawe ivyo twena byo mwego ngo refre ngo ndakuzi ngo barakuvuga ngo ndakorera ngo n'ufite bwawe ngo ndafise ngo mugabo nkerekana muntu yiwawe yanyayo kandi ngo ntusuzugura inzego reve mutama no kuri cyuma na hauri ngaha washizwe n'abantu b'abagabo kandi uri ngaha kugira gukorera igihugu mugabo ndiwe ndiwe nyawe bakubona mengo umuze biguye ngo ndakubone sasa rero kubishirako nindi system ngo sasa foto kuri karanga muntu nibaze rero ko itandukanye kure ho nayo mfisi karanga muntu nciga urumva yeba naransohora muta ngo bikure nyine nkuko nubaha amategeko y'igihugu nkubaha n'inzego nyine naremeye aba bodyguard barababara ndabikuwera nyine barababaye shoferi rababara baje batwe ngo n'imodoka y'inyuma barababara mgato oya si ngombwa ko duhangana n'igihugu oya ni ngombwa ahubwo ko twemera amategeko y'igihugu duha ndabikura abantu bari ngaho amafotora cyo gesebwa kuva ico gehere baje barafotora baje bariga kwanza amafoto amafoto ni bacitanga kwasha kurubuka ubundi ho je sinahora sinari nashatse ko visage yanje muyibona nayifuje ko twubana cyo gihe mbe nagenda muri restaurant nkikubitira umusosi ntumenye oya dukunyene none uramenya gute wo menya gute tero umusosi nkiberaho neza abantu batazi yuko ari weta bari aragacupa k'igihumbi nkashura agasha namuna yakaresitora ka desa mve kubita nuko ico gindaje ari gitumbura mwibarabara none ubu ni hatari rumva rero ico gihe rero bamaze kunkagura rero hace haba abanyente ntakundi kirata je mugo wetu numva mengo ushaka kumenya yene aka donc ukuntu wiyumviriye ukenda kano ka style ka Yesu okay je nagusiguye ati je nasavye Imana impe ibintu abantu bitarakora gusa jewe narabirose donc ndi umuntu kanda wa mbere nkunda gusoma ijambo ry'Imana ndarikunda cyane kuko biramfasha gukiriya n'ibindi haminca kabiri naco ndi umuntu narabaye umukorezi à peu près 11 ans imyaka 11 ndo mukorezi kuri paroisse mu byo kigongwe mu Kanyosha baranzi naregishijeho n'ijambo ry'Imana nkiri umukorezi ndaho muri SH ya basage baba nakunda kuvuga amazina kuri Radio Maria Burundi narabatwaye bagiye naro mushefu wabo bakenda kino dukino kuri Radio Maria mu masengero mu eglise n'amazina mu mantu nze mu madote mariage muhamu bibona je naro mushefu wabo ariko nje kubivamwe ndasaba ati mpemuyera fasha nanje nkora ikintu izina wetu amajeti yavuye izina wetu cyo gihe nariyise amazina nitwa Kizibege Jean Biswi nditamere Monsieur Baranzware ndiyita Charitero ko narize amazina naje ntashobora guta nitwa wise nariyise amazina bwanje ntashobora gutaho ariko nararose nararyamye umunsi umwe yambara nambaye ikanzu nakaka umuzi umende mwenye nza numva umugabo mpamwe ati wetu umeze neza muta irevre nta mbaraga nyinshi nafise yo kubisobanura mugabo narasohoye hanze ndabwira umupastor ati numvise umuntu amagati wetu umeze neza nambaye ikanzu ati okay nyuma mbaye ikanzu rero ico ni kimenyetso warigeze urafise projet ko nambaye ikanzu tego guhera ubu rero Imana kwise kuri nico gihe ni nako kaito ico gihe rero umuta cyagenda baba ngo nawe mbago bugirene muba wundura aravyibuka yabedirire nagiye gusenga mu bacha barandoma mu rusenge abantu muvugishwa n'Imana ngo wetu ngo uri umunyamugisha gushika ngaha abantu ngo uri wetu ndapfuye abantu ngo Mana ngo harambireho nyene ngo harambire ngo aho nyene uhatebe ndapfuye nangora kumviriza ntiyago ati mbega basha sinakoze amafuti ya mafuti y'abajenura yaze ati banarura barake nobore ko bayi yani
Imana imbwira ati wa muhungu ntugire ubwoba urabona je n'umuntu kenshi nakunda gupinga ibintu by'Imana mute narigeze kubona umumama kandi umumama nivyo turazinanye ariko yaraje asinziriye gutyo ku maso zamuna aramfasha uko yankwe mu bantu atabona uko aramfata uko ashiraho wetu hagararaho igihe Yesu yakarageragezwa nantuze byari bimeze gute igihe Yesu yakarageragezwa ku musaraba na shetani yishe gute ntukagerageze uhoraho Imana yawe cyangwa shakazwe nyene ngo wamwumvise Ibana yego ni wetu harambiraho nyene rero mana turire hashati sawa ati Imana mugabo nimbura Imana ncamvuga mu kuri nimbura Imana kuri ongea point kweli nimbone bare kuri mugabo nimbutari Imana huruturanye mvuge ibintu byose nibyo ntakoze bivuga naje kubona kari Imana y'ukuri mbasha abantu mwe mwemena ko abantu batavugishwa baho irevre nivyo hari abantu bavugishwa yaramvugiye ibintu arambwa ati wetu wewe arariyise umuntu wayihawe na naka umuntu kumubwira nta nizina yaraza ati wewe handi uremeze kuti nari mfise igituma handi abantu bose bagupfa ko muri club kabana abantu bose bagoma bapfa nari mfise gahunda kubana nawe mugabo wagenda ahantu ntashobora kukubona donc hari amasengero ujamo ugasanga wowe afise indi gahunda donc abantu rena ngi yari ofisi yo gahunda yiwanje ati ibi bintu nabiteguye imyaka kabarazo umuntu anjanye umupasiteri kugira ndonye eba naje nk'umustar umutako yabonye ati umujama kafise madrid ko umustar murasta yinkore nk'umurasta bro vipi umeze neza ati ni impori twohurira hana kuri bamako tukajya kanyama twohurira tukaryoherwa tukanwa tugasanga musambe bose bakabera bati nawe umujama kagoma satira ubwo so mutinganye ashaka nanga kwiyemeza umuja kumbe yarafise gahunda yari yavugiye mu masengesho hariya ko baza kunkorerako na bije yo kuza kuntora yari yasohotse banshikanyirira yambwiye ngo n'amafaranga ngo tugiye dukorere ngo performing sawa ndahaza muta urazi jambo yambwiye nabonye umama yu acara bakuhandogo kugira nyine neza kwera Imana abona ko menga jewe ndagira yabona ko menga ndapinga kirabahariya gutyo wa mama kirabahariya ni mumpe Bibiliya carayitora acara zingura yawe agumagira atarabo ndamuna afashe ahantu atekwe wanakaje kantunze kajya karongo apana bya bindi hari akamenyeso kerekana ko menga ufukura zabona gize ko ngo nimusomera aha iryo niryo jambo ngiye gutekerera umukomeje yitwa wetu baci barasoma nanye mwe ubwo nanye nzi ko aza gusoma ati ari ijambo ry'Imana riri ahantu hamwe ni moyi imwe ngo acera cika waruzi ko ryogoge cyo bagiye gusoma ndafise ubwoba bwo kucamba ndazomba ngo uyu no mwana wanje natoranije mu buri bose azoshikana jambo ry'Imana mu mahanga waragyo jambo ishimye kuri vugira ngaha nta no musi namwe bwarivuge gusa nshaka ko umunsi nahezagewe muzoca mu magapanda ati akajambo nageze kuvugira ngaha naye ntegereje kigihe kizogera me gusa no mati uno mwana wanje wewe ati we kora gusa sinkubujije uko witwane kugirane mugabo nagikinda kimuzokora kitajanye jambo ry'Imana ntuzosoye gusora video itarimo inyigisho canke itarimo ijambo ry'Imana kandi ntuze wibande ku madini nico gituma umbajije ngo ngurumuki ndumuki nyine nduw'Imana yahama ngo ndumukatolika no mu Islam ngo gendo w'Imana nta birenze yahama bino iboro wetu muhira bavya iwanyu bavyakira gute babonye yo ndafise umufana wa mbere mama na papa ico gihe barafana batanze cyegera kubikora nkaca nkara muhira kizimbabwe ebana shemwe mwe wetu nkarabati nawe weje ijwi ryanje ntaryo kuma ariko ndavuga bisanzwe ebana bakavana episode yose nasohura barafana ariko mu nyuma yaho yo ndagutwengeje umunsi umwe bashobora ngutana muri show ndiko ndavyambura ngize kuca duhura na papa na mama naracukumiye barandavye cyarafata umudoga baragenda shise muhira bagumye bandabuko magusa mugati bana harabavye nzanumva baratwenze munari ndabizi kuceni twa Yozefu gute ntobyara Yesu cyangwa wetu kumeri papa yitwa Yozefu yitwa Joseph na Facebook yitwa Mpabonimana Joseph muzobona yambaye agapira kawe tugo cyaramfana sana niyo mufana wa mbere nkunda cyane ariko wetu barakubona nkuko niyo kandi baramubona tandukanya uyu n'uyu muri ya majambo horovuga gute basi kwana kujya wowe
kujya kuntu wabivuga nyine nka Yesu kubera umuntu akubonye nk'ukabona menga umuntu ni umusitari w'umurasta ariko tubonye nk'uguca tubona we wa mu wetu twabona ku social media batandukanye muri amajambo yawe ryacu nyine bakoresha wambaye niko kimufise ubwoba niko kimukekeranya mu mitima yanyu raba ndi wetu muranyumva ariko ntimurabe uko menzi nimurabe umutima wanje ndababwiye ko ndo ntimwonyemera kandi ndababwiye ko ndi je ntimwonyemera gusa kwizera kwanyu niko muzodufasha mugira subscribe kuri WETU Online TV no kuri Mijo Talent azaniza hari abantu bashobora gutanga babonye iyi style kamo bobo magale kamo dani iboro byawe bujya nta bantu baguciye intege utanguye kwa benshi na nisaha nafise umukunzi sha mu bantu banci intege nawarimwe mu rugendo ndimo mu rugendo ndimo n'umuntu wa mbere anci intege somo ya umuntu wa mbere ambwiye ngo big up nyene ngo shiramo inguvu ngo courage irevra ambwiye courage yiwe ariko gusa aranci intege gusa irevra yarampevye pe kana muvuge yitwa Charlie aranci intege sana mu rugendo ndimwo sana gusa mugabo ahari nyene yumva ati nzogutsinda nzomutsinda donc mubona mpambana habandi yapambana abastare babo ngo sijui ngo Sadbin donc bari ku rugero na Fiso canke Fabilov na Bface donc je nande ngomba kwemeza umuntu anje intege to niyo gahunda mfise gusa nayo ndamwubaha uko biri kose ndamwubaha yahama noneho abantu ushimira wetu abantu ushimira bagiye baragica bagufashije kugira ngo ino WETU company bishitse ngaha icambe no shimira Imana mu ijuru nkashimira papa Mawani Imana Joseph mwongera nkashimira manager Nkongoro Elias uwo mutama nivyo ndamukunda cyane kandi ndakunda n'umuryango wiwe rero ndamuvuruga my manager ndamuvuruga gusa ndamukunda gusa hari hose yumva ko ndamukunda pe kandi ndamwifurije kuramba kuko urukunda nyereka canke se uburya bifatamo nawe n'umuntu mwiza gusa ndagushimira kuko niba nkuye narara ku ntunzeya nararano hameze so narara ku mashuka yatabaguritse nararahe mugabo manager yarambaye hafi ico ndagishima hama nkongera nkashimira akesi twarakoranye ndamushimira kuko naho ntaroshe sevyo nashaka mugabo nararonse bimwe muri information kuko mu bantu nawe noshimira ngomba kuzemeza nuko ari mu bantu bigeze kombwira ngo ibintu vya YouTube ngo nimba ho bari kwijana ngo nta depurse ubifiseko ngo yatakaza ubwanya gusa nawe kubona muri ntuze muri YouTube hajamo $100 nk'ukwezi canke $300 nabyo biba biryoshe ndashimira abanyamakuru bambaye hafi cyane abanyamakuru ndabasubiramo aho muri hose n'utarankoresha ukuri kose ukaba witwa gusa ati ndi umunyamakuru ndi umukameraman w'umunyamakuru respect kuko mwe mwatumye trading cyane aba promoter mwubahwe mwarambaye hafi ndabashimira cyane kanshimire kwanza donc en fait kanshimire marehemu Jafeti nyakwigendera niwe nanje ndi kwiragije yambwiye ati ninapfa ukaramukuritse iryo zina rya WETU buge nanje umubiri wanje ntuzoruka amahoro bizombabaza ariko niwe wabikora ukabishamwa ifaho bizogutunga kandi nanje ubwanje nzoryoherwa ahari nawe yubahwe kandi yubahwe pe nataraba Facebook na YouTube ndibaza twaganiriye byinshi cyane bigiye bitandukanye noneho muri WETU company babwiye ibyo ubateguriye kubera nani bagiye gushimira bunduki bodyguard mbegi ari ngaho iyo bunduki zavi bunduki kweri yagiye kumbundura bari aca babundura urumva ko ari ibintu bya bundu toke bunduki bagiye kumbundura aca babundura kugira ngo ntibambundure nawe bunduki uca kwicara kujya kuboko kongena bunduki yaharavyo kuda bunduki baramuzi cyane nk'umubodyguard wa Olega ariko si wa Olega ni wa bose gusa baramuzi cyane kuri Olega bose
ingo banakura berega bibaza ingo yaronse uruboko oya ujya kujya kuboko kuyene kuguzura ibeni do safi sana bunduki umeze bye sana turashima Imana n'abantu ba Kenya na leta asante sana MC Bombardment bombast none turi kuri Milyo Talent bimera nkubara musana Milyo Talent hayo meze gute mudukurikirane sana ja kuri channel subscribe share like comment nibagira partage hama mubandanye murongo ibintu bimeze neza mutibagirana WETU online TV cyangwa WETU comedy like share comment subscribe byose ama mubandanye cyangwa charité d'amour zose ni chanzo cyangwa bunduki page bunduki breviasi ya Burundi BD babwire kuri bodyguard wari we wese none ugushaka jewe kuri uwo mwanya afise contrat muri WETU mugabo kontra yanje kukungene bazi uko nkora neza kandi bazi ko mfise na famille ati urosa karaka agenda nta kibazo umva wo kurondera wo gushaka ni direct kuri wowe canke yica kuri we nera wo gushaka wo gukenera ari director cha kwa WETU cyangwa ka telefona nka mu contact ya nuko asante sana none power bunduki njenzo guhamagara umunsi umwe kabisa asante sana mugutegeye kuraba umwana oya je ubwanje ndi umwana imyaka 14 barabizi 14 no mutotera indada wagenda cyari umwana hama rero WETU gira none haba fans bawe cyo ubafite muri les bafana rero mwino misi turi mu gacerere ntimwibaze ngo turi mu bindi turi mu gubako donc tuko tura renovira ibikoresho tuko tura renovira inzu shashe tugiye gukoreramo turiko turakora donc ibintu twifuza ko bizoza bibaryohera cyane rero tugomba TV online yagutse TV online yubatse neza nico gituma mu mazimisi mubona twatekereje ati none abajama barazimwe ntibakiboneka ntimugikora kubera ico gihe umbaco gihe kuri Facebook nkongoro mutama yahora ndongikira agafaranga nyene gateye ubwo tukarya nyene amafaranga nyene gusa nyene twada bahe kuri Facebook birire nana kimuje me gusa nyene agafaranga nyene kamaze guhera nyene aganuka tucize sha muri YouTube rero none kubaza do Facebook mwarahombye bizo kumbe YouTube nawe ntutwe turonka amafaranga menshi revre nibyo muri Facebook ndahembwa ushaka kumaza ati uhembwa gute ni diri ugomba guhembwa kuri Facebook uzombaze hama turiko turategura ibintu bikaze kuko turasanga dufite ni serie yandisira donc twakwije gukora iri mu machine hariya muri studio tusanga dufise n'ibindi tuko turategura turi muri shoot donc byaho nyene birahari urumva ni ibintu byo gushima vuba rero ukumva ngo turarekuye nibaza ko tuzokora press conference kugira ngo bigende neza kandi abafatanya bikorwa mutube hafi muduhe amajob dukori muduhe amajob dukori dukuri ku ma TV yanyu basi naho biba makega naco bigihumbi twavuganye kaje najya nka murindi basi mukama basi nka sharinga basi kandi ndagenda gusaba ikintu kimwe fasha ntuze bosi wa makazi kweli Milyo Talent uzomvugire aravyumva bosi mpakazi no kurikimana ubaho ariko gusa mpakazi ndaremvye ariko nizira ko aka gastari kawe tu ni wamara ku noneho ku yewe naho no ega jewe iringo nisezerano sindarikura ahubwo nza gukorera nza kuryuzuza nambaye kunyene nkavuga ati no munsi wetore muri Milyo Talent ariko arakora bikanyohera kandi ngaca ndabakora ikoga byinshi WETU mwakoze cyane no kuri kwimana reka ndabashimire cyane ahubwo wemwe mwiyumviriye gukora ibintu by'amateka kungendera si bya bose arabakameha mandi mumva kumenga bari ku rwego wamubwira ati dukora ka interview ngwe bana ngufise gute ufise amafaranga ngana gute Junior ni sawa abana bakwege kabana bato banyereza uko bwami bw'ijuru busa n'abana nkawe we ntumba mugabe nkawe we ntusa n'ijuru urumva ijuru riraremvye rimeze nk'uko nkawe ufise nk'ibitama rero ibyo njyana bisa n'ijuru yo wimviye kuzokura ijuru ntimusa bibabaje uzokwigomera ku mwana so nikatonto bana urumva donc
ndabashimiye cyane hari bakamehamana uhamagara n'abajournaliste ngo bro ngo yanga urumva ngo misi ngo ntikuri hit ngo twikana abana akabari kuri hit ngo nimba bushaka ngo mutanga amafaranga ukabaha dufite kabanka 20,000 30,000 hari abatanga 50,000 gasanga ikiganiro cabo ntibageze mana nagipostinga bagipostinga naho ugasanga nta nico bigeze biba Maria donc ugasanga kiravye abantu 3 4 5 urumva ugasanga babana kagaye ntuja kuri TV runaka kubera iyo style yawe donc basha ntimuze mucike intege abawetu muze mubareke bakore kuko twebwe dufite isezerano twakuye muri Yesaya 24:2 urumva rero mwebwe kuba mwiyumveho nyene kusanga kukirimba burya ni ibintu bitangaje ntababwiye ngo ndabahugunge akambukura ndamutwikire urumva ntababwiye ngo ndabaha ibi nibi mwe mugaza gusa ati je nshaka kumenya ubuzima wetarimwo reve nivyo ndi mu buzima nyene butasa neza ariko donc bimeze nk'abantu baza kukiriyo bikenewe yeah thank you ndashimira boss wanyu azomfasha kugiboostinga kirabwe cyane canke go partage ndashimira cameraman we yumve kazokikora umwanya munini ya cyane ya gikore neza kandi bon ndagushimiye MC Compartment wow uzonsigurira agasinema kandi igenda hari kama kawaida agasigurira mu kindi ntimukibagire amerewe tutubasezere noneho twitwa baramukije reka ndabasezera Imana ibahezagire cyane kandi naho utamuze mugaruke mwame mwubaha Imana kuko mutazi igihe n'isaha igihe kizogira abantu babanki kandi babankiritse ariko ntimuze mucike intege kuko Imana yishura mu marira niba bakubita bakabanka canke bakabahora ibindi bitandukanye kubera entertainment ntimuze mucike intege kuko wakugize uwo uriwe nta nubwo ari ngaha kuri iyi si kandi nta nubwo tuzaherereye uretse gusa kwizera uwo muntu yabidufashije canke se iyo Mana yabidufashije simvuze ngo umuntu mvuze Imana rero Imana ibahezagire cyane musikate tama iryo niryo jambo never give up ntubasigira kuko ni wacika intege uzobutakaje kwizera bya bindi vyawe wateguye imyaka myinshi bizogabanuka rero burya Imana yishura mu marira kandi Imana yishura umuntu abishatse ucitse intege no mundi Imana nayo izogirane izokurikirana abafise intege nanje cyo gituma ntigeze ncika intege thank you yeah Imana ikongereza imigisha wetu thank you Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. Yari MC Bombardment kuri mic na kumwe na Traizo. Iyi ni Mico Talent TV nko bisanzwe. Nimba waratonze subscribe, Imana ikongereza imigisha. Nimba utarayikora naho nyene nico gihe ni nako kanya. Uyundi munsi akandi kanya. Bye bye.